Ejo hahise hahimbajwe imyaka 34 habayeho ayo masezerano y'ubumwe bw'abarundi. Amasezerano y'ubumwe bw'abarundi batanguye kwerekana yuko kuva na kera abarundi bamye babana kwibutsa kahise ku Burundi yuko imbere yuko abazungu baza ataniyane zigeze zihaba hagati y'aho turi Abatutsi n'Abatwa bose barabana bagamburukira umwami umwe, abantu bubahana, abantu basoneranira atabwicanyi. Sinovuga yuko byakunze neza kuko amasezerano twayagize muri 1991 ariko muri 1993 urabona barishe president Ndadaye hacaza intambara. Iyo ntambara yamaze hafi yashikanye muri 2004. Gutwara n'umwuga birigwa, hariho ingendo, hari amategeko kugira ngo twara abantu bakumvire singuvu no buhinga. Iyo leta itanguye umugambi ntiba wiyumvamo bose, hama hariho abantu batavyumva cyangwa batabishaka. Muri politike niko bimeze, hariho n'umuntu yanka ikintu kuko ari naka gitanguye. Ikintu mbona nuko abarundi turakunda kwibagira, turagira amasezerano mugabo kenshi tukayibagira. Hari ibintu byinshi byari mu masezerano y'ubumwe bw'abarundi ubona kumenga ubu dusa nuko twavyibagiye. Haka nk'ibi nivyerekeye nk'ingene ubutegetsi buringanizwa kuko mu mategeko ya Arusha baravuga bati intambara y'u Burundi intambara ya politiki. None rero ni hame haba dialogue politique, no kuvuga yuko abanyepolitiki bagume baganira ibintu byose bigoranye babiganira babyumvikanemo. Ndabona yuko icyo kintu kigihaze. Usanga bamwe nk'abari twakora muri opposition batavugana n'abategetsi. Icyo kiganiro hagati y'abategetsi n'abatari ku butegetsi kitabayeho bica bigenda nabi. Muri politike burya hama hariho ibintu by'amashari. Iyo uri muri politike nibaza ko umunsi wose urenga ugira abansi cyane cyane ufuze ikibanza babona ko ari ikibanza gitornye yuko wamubonana n'umukuru w'igihugu. Burya rero uragira abansi ba politike, abantu bifuza yuko boja harjuri. Abangwanya baca bibaza bati reka turabe ikintu tumuteranya na president. Harigeze kuba abasuda bagumutse bo muri kambi yo kumuzinda, abakaporo baragumuka. Hanyuma rero bacavuga ngo nimbonimba ngo yabagumuye ngo agira afata ubutegetsi. Ukibaza ingene umuministre wa Affaires étrangères yamari mu ndega ari hanze ahandi yahuriye na caporale sindi umusirikare nta n'umufisiye bavuga bati mbonimba bariko barakorana umugambi ingene uyu musivile wotegura kudeta atamufisiye n'umwe bakwagiriza yuko waciyeko. Ingene wa musivile woja mu makambi kuvuga na caporale ngabo vyarafashe buye yaba mu raporo. Hanyuma rero baravyemera baramfunga. Ntuze Ndadaye niwe yamfunguye niwe yadufunguriye. President Ndadaye ariko aritoza muri 93 yavuze dossier yambonimba nta kintu na kimwe kirimwo. Hanyuma rero Ndadaye amaze kuba president niwe yavuze ati abantu barekure niba nta dossier yari mu butungane. Niho rero nagumye hanze. Hanyuma muri 96 rero turabonana acarambwira ati nukuri ndagusavye ibyo bintu byarabaye ivyo ntibizosubire ko amasezerano abarundi bagiriranye ya amasezerano y'ubumwe bw'abarundi ya amasezerano ya Arusha yuko ivyo bintu zitovyibagira. Tumenye ko abarundi bagize amasezerano y'ubumwe bw'abarundi bari abantu bakunda Uburundi. Mwiriwe mwese canke mwaramutse biza kuvana n'umwe wese amasari kararabira kino kiganiro. Ndabaha ikaze kuri BITV ni Munezero Gloria kuri micro. Nkaba natewe iteka cane n'umutama ambassadeur Cyprien Mbonimpa
nkaba uno musi nari nifuje ko tuganira ku bintu vyerekeranye n'ubumwe bw'abarundi hamwe n'ubuzima bwiwe surtout ngira ngo carrière professionnelle niko novuga. Nibaza yuko ntituracegwa cane, twaracerewe tugikoze itariki 5 zararenganye ruhuma, ariko nibaza yuko ivyo tugira tuganire ntihaza kubura uwo bifasha naho vyarenganye. Ndamuha ikaze cane rero kugira ngo ashobore kwidondora bariko baratwumviriza hama dushobore kuganira. Murakoze cyane. Ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivaho umwe wese ari. Je nitwa Ambassadeur Mbonimpa Cyprien, nkaba ndahunda umuhumure. Navukiye muri commune ya Vyanda muri province ya Bururi mu 1946. Hanyuma nkaba narize amashure y'intango muri Bururi no mu Rumonge, hanyuma ndaza i Bujumbura kwiga muri École Normale de l'État. Hanyuma mpejeje umwaka w'icumi nca ngenda muri École Nationale d'Administration yatanguye aho i Bujumbura, yategura abazoza gukora mu by'ubucamanza, ibya comptabilité, hanyuma n'ibya administration publique. Hanyuma mpejeje nahageze imyaka 4 ngenda mu Bufaransa kwiga iby'amategeko, ibya droit. Hanyuma ndaronka diplome y'umutsindo. Hanyuma ndahava ndabandanya ndagenda muri université ya Paris Sorbonne, ndaronka diplome y'ibya sciences politiques na relations internationales, ndagira na master muri relations internationales. Byerekeye akazi nako nakoze, jewe natanguye cyane cyane mu kazi ka diplomasi, guserukira Burundi mu bihugu byo hanze. Naratanguye ngiri mutoyi, ntangura ndi premier secrétaire d'ambassade mu Bubiligi, ndagenda gukora mu Burusiya, hari igihe cyari igihugu cya Union Soviétique, igihugu cy'abakomuniste, hari muri 1995 na 6. Hanyuma ndavayo igihe perezida Bagaza afatiye ubutegetsi, aranzana ngaha mba umuhanuzi mukuru mu biro kwa perezida. Hanyuma haize imyaka 2 hanyuma gukora muri presse écrite, nje natanga ikinyamakuru cyitwa Renouveau, nje nagitanguje ikinyamakuru cyitwa Ubumwe, ndakora imyaka 2. Hanyuma muri 1980 acangira ambassadeur w'u Burundi mu Bubiligi, naserukira u Burundi mu Bubiligi, muri Hollande, muri Luxembourg, no mu Bwongereza hamwe na muri Communauté économique européenne. Ndahamara imyaka 5 heze bandungika gukora kuba ambassadeur mu Bufaransa kuva 1985 gushika 1987. Hanyuma igihe perezida Buye yafatiye ubutegetsi, arangomwa angira ministre y'imigenderanire y'u Burundi n'ibindi bihugu, ndabikora nk'imyaka 5 gushika 1992. Hanyuma icyo gihe mvuye mu by'ubutegetsi, narakoze utuntu twiwanje. Hanyuma ndahava rero mu gihe ngiye mu ikondi z'abukuru, naciye bampamagara abarimu muri za kaminuza, barambwira bati tujya tugurura igisata cyitwa cya sciences politiques et relations internationales. None rero ko wakoze mu bya politike n'ibya relations internationales, bati nuzo dufashe. Ndagenda sura mu bitabo, ndasoma ibitabo, ndategura inyigisho, n'ubu ndakigisha. N'ubu ngaha mu Nsanze muri Université Lumière ndahigisha mu gitondo, ariko ndigisha ngaha, ndigisha muri Université de Grand Lac, ndigisha muri Université de Lac Tanganyika. Nubwo ubuzima mfise ubu, mukukuruke mugabo ndaguma nkora kuko ndaguma umuntu yicaye. Murakoze cyane. Mwariko muratubwira nibaza ingene mwagiye murakora uko byagiye birakurikirana. Mugabo mbabarire ndabasubiza inyuma gatoya, ndababaze mbega ambassadeur uko tumubona uku yarigeze kuba umwana, yari umwana ameze gute? Ubuto bwawe bwari bumeze gute? Bo nta byo nzi, yumva ibyo ubwana, nari umwana nk'abandi.
ndari umwana nk'abandi jewe ndi kuri data ndi imfura kuko navutse ku mugore agira gatatu kera abagabo bari bagira abagore benshi umva rero kuri mama ndi imfura bwa kuri data ndamuherereze umva rero ni urumva mama wawe yibarutse umwana umwe mama wanje yarambyaye acagenda kubaka ahandi yensigara kwa data mugabo mama wanje yagiriye ahantu twibukurira yarabyaye abandi bana batatu bari umunange dusangiye donc de demi frère demi sœur no kuvuga ndiko ndavuga ngo mwari abana bameze gute umva mba ndiko ndavuga iyo uri kuraruka uri umuyabaga warigera wiyumvira ko umunsi umwe umuntu akomeye umambassadeur cyangwa umuntu w'umutegetsi nk'uko wavyumvira ibyo ntavyo wiyumvira iyo ukiri umwana mutoyi mugabo ikintu nibuka ndi umwana mutoyi ndi muri école primaire narigeze kubona abantu bari imbere hari uwo nigeze kubona yitwa Roger nimubona niwe yabaye ministre wa affaires étrangères wa mbere kuri leta ya Rwagasore uyu rero yava hari iwacu ivyanda gihe kimwe ndamubona turi abana batoyi batubwira bati uyu muntu yiga muri kaminuza mu Bubiligi bakatubwira batavuga indimi nyinshi batavuga igifaransa bavuga icyingereza bavuga ikinyarwanda jewe nkibaza none umwana nka jewe umwana wo mu gihugu arashobora kuba nguyo nguma rero mfise icyo cyifuzo yuko nanjye nushikiraho uyu muntu mbona yaketse mugabo yari umwana w'umuganwa naye nari umwana w'umwirimizi asanzwe mugabo nkaguma mbona nkifuza nibya none jewe nzahava mvuga izindi ndimi hanyuma rero ndatangura amashure ubwa mbere ho nari nzi ko mpejeje y'indwi amashuri azobaheze mpejeje y'indwi hanyuma bambwira bati wamenye uje ubandanya amashuri mpejeje y'icumi baca bampa diplome ubita umudekati nari nzi ko amashuri nayamaze kera mugabo ncambona hariho ubundi buryo bwo kubandanya mpejeje imyaka 6 ya école secondaire ndagira amahirwe kera nta université Burundi ari bwabe ngaha baca bampa poste d'étude ngenda kwiga mu France bavyose wowe gusa upfa gukora ibyo kurakora mugabo nduzi imbere yawe yego ni Imana ibikora mugabo nawe ngo hari ukwiga ukabishyira mu mwete wari usanzwe uri umwana aciye ubwenge mu ishuri niko nibaza kuko naguma sinigeze ndubura narakora neza mu ishuri yego murakoze cyane reka tuganire ku byerekeranye n'ubumwe bw'abarundi nibyo nari nateguye ko tuganira uno munsi kubera mwagiye muratubwira ko mwarakoze ku ntwaro ya Bagaza Jean Baptiste Bagaza murongera murakora no ku ntwaro ya Jean Pierre Buyoya ariyo namito kuri micobo natanga gukora akazi kuri micombero none ndababarije ngaho nyene mubabarire nsubira inyuma gato byaba byoroshe kugenda urakorera intwaro zitari z'umuntu umwe kandi bakuranyeho avec les coups d'état erega uri umukozi wa leta ukora akazi kawe nk'ubu none ntihari abakozi batangwa akazi kuri Buyoya Buyoya akagenda wowe uri umukozi wa leta tuvuge nk'uwari umwarimu wari umuganga wakora mu biro ngamwe mwari mu ntwaro mwari mufise amaposta akomakomeye nagiye kuyashikira ndevye uri umukozi wa leta wewe abategetsi barahinduka ukaguma ukora akazi ka leta ngubu hari abatangwa akazi kuri Buyoya hanyuma ndayize araza bagumara abakozi ntibantunganye araza gumara abakozi urumva umukozi wa leta ntibamuhinda ngo nuko kiresi uri mu bibanza bya politiki yego ivyo nyene ndiko ndavuga ivyo bibanza bya politiki nk'igihe basi nko kuri Jean Baptiste Bagaza president Jean Baptiste Bagaza no kuri na president Buyoya byaba vyoroshe yuko ukora aho rero ntivyoroshe n'ukuri ntakubesha kuko jewe Bagaza ari mu president tumvikana cyane kandi yarankunda nari ambassadeur wiwe narabaye ambassadeur wiwe mu Bubiligi no mu France hanyuma ivyahindutse ngaha mu Burundi cenza numva barampamagaye kuba ministre w'imigenderanire y'u Burundi n'ibindi bihugu ntavyo nari niteze na gatoyi kuko urumva wowe leta wakorera bayikuye president mukuye
ntuzi ingene ibintu bigenda cyewe nari ambasaderi mu Bufaransa hanyuma arakura bagaza hanyuma ndarindira icyo ucurindirirayo narindiriyeyo yuko barumwe kuwundi canke nanje icyo wangoza kano bamugaye kuba ministre ndazi ndakora akazi okay murakoze cyane mwabayeho rero nani ndiko ndavuga yuko mwe mwari muri igihe president Buyoya yarahari igihe bumvikana gushinga amasezerano y'ubumwe bw'abarundi mwe mwari muri guverinoma y'ico gihe nico kitumane nifuje ko tuganira rero ikibazo canje ca mbere nari numva no babaza vyakenze gute ngo abarundi bumve ko bakwiye kugiranira amasezerano y'ubumwe bw'abarundi hari habaye iki okay ico no kubura nuko igihe Buyoya yashikira ubutegetsi muri 87 narinjiye muri leta ya Buyoya ndi ministre w'imigenderanire nibuka yuko iyo leta bashyizeho mu kwezi kw'icumi muri 87 hanyuma iyo leta iratangura akazi turatangura akazi turakora hanyuma hageze muri 88 mu kwezi k'umunani haratera ibyago muri commune Ntegamarangara ni muri Ngozi amakomine yegereye u Rwanda hari mu z'Uburundi zateye ziva mu Rwanda hanyuma rero muri izo commune za Ntegamarangara hari ubwicanyi bw'abahutu n'abatutsi hanyuma rero ubwicanyi ngabo turagira Imana nibwakwiye Burundi bwose President Buyoya yaragize ati reka tugire uko bishoboye kose ngo ibyo bintu byatanguye mu Ntegamarangara ndibikwira Burundi bwose hanyuma rero uko byagenze abasoda baraza gutabara ariko abantu bapfuye n'abandi bahunze hanyuma rero ibyo bya Ntegamarangara bimaze kuba harabaye makete yanditswe n'abaintellectuels biyita abaintellectuels b'abahutu bavuga bati nubwo yafashe ubutegetsi barifuza ko ibintu bihinduka kuko bavuga bati abatutsi nibo ari benshi mu kubutegetsi turifuza ko ibintu bihinduka hanyuma rero President Buyoya avyumva acashiraho umurwi bise Commission de 24 barugizwe n'abantu abategetsi bakuze bahutu n'abatutsi harimwo abakuru muri Eglise Katolika abakuru muri Eglise y'Abaprotestante abaha mission ati bo ni mugende mwige izi njyane z'Uburundi zatanguye kuva 1965 72 88 batigenda mwige izo njyane ico zivako baragenda barakora hanyuma rero barashikiriza icegeranyo President Buyoya baramubwira bati ubumwe bw'abarundi bwaratosekaye baravuga bati turavye muri kahise ku Burundi mbere yuko abazungu baza abarundi barabana mu mahoro hari abahutu abatutsi n'abatwa bakabana bose bagamburukira umwami w'u Burundi muri ico gihe nta byamoko byari bwahabe umve umuntu yapfuye azi ubwoko bwiwe mugabo abazungu bamaze kuza hacaza ico kintu cy'amacakubiri abazungu baje bafise ico no kwita teori yavuye ku baromani bavuga ngo diviser pour régner mu kilatini bavuga ngo divide et impera uko umwami w'abaromani yabari muri Roma muri Italy agatwara ibihugu byinshi cyane bya Buraya agavuga rero tigura abantu batware no kubagira imice kugira ngo bacanemwo kugira ngo binyorohere kubatwara ku buryo mbere n'indimi bavuga yabategetse bose kuvuga ikilatini ururimi rw'abaromani hanyuma rero abazungu rero baraza ngaha bavuga abirabure reka tubacemwe imice dushoboye kubatwara nicyo gituma baciye bazana ibintu by'amoko baravuga ngo abahutu ngo baje bava hariya aho abatutsi baje bava hariya barafata n'ibipimo ngo bapime amazuru y'abahutu n'abatutsi ibintu nka bene ivyo hacaza icyo cuka c'amacakubiri ku buryo nko mu Rwanda muri 1959 harabaye indyane z'amoko haraba intambara abatutsi benshi barahunga harabahungiye no mu Burundi harabahungiye muri Kongo n'ahandi ini wacu tugira Imana muri ico gihe ntambara yateye ariko umugera w'amacakubiri wagumyeho
hanyuma igihe haje imigambwe myinshi umugambo w'iporo uratsinda turikukira mugabo amacakubiri umugore w'amacakubiri ugumaho ku buryo 1965 hatangwa intambara ya mbere y'amoko baratera umwami acarahunga hanyuma intambara ziratangura muri Muramvya abahutu n'abatutsi baricana urumva rero hanyuma rero baca bavuga donc Buya asaba iyo commission de 24 gena munabe indi njyane ziva kuki hanyuma mutubwira icyo twokora baca bavuga bati bo reka rero tugire amasezerano y'ubumwe bw'abarundi dushiremwo ingendo yoranga abarundi ibyo macakubiri ntibisire kuvugwa abantu bubahane barashyiraho rero amasezerano baca bayashikiriza abarundi barabasigurira hararungitswe abantu bagenda ku mitumba gusigurira hararungitswe abantu bagenda bana twari muri nyagihe cy'umugambo umwe baragenda ku misozi yose barasigura ayo masezerano y'ubumwe hanyuma haca abantu uze amatora yo gutora ubwo bumwe cyo bise referendum hanyuma rero barabutora abarundi batari bake hafi 70 n'abandi kwijana baremeza amasezerano y'ubumwe bw'abarundi hanyuma rero ikindi bari basabye bagira bati hazo ibimenyetso umunsi le 5 février bazokama bibuka ubumwe bw'abarundi bibuke yuko abarundi bakeneye ubwo bumwe bw'abarundi cyo gituma ubona umunsi w'ejo wari umunsi mukuru uhariwe ubumwe bw'abarundi kugira ngo bibutse abarundi yuko twogendera ingendo y'ubumwe beka mu gutora iyo komisiyo nabo bantu 24 bari basanzwe bafise komisiyo yabo canke hari ibindi byarabwe kugira ngo bashinge iyo komisiyo barondeye abashinga n'abafasoni bavuye babahutu n'abatutsi bavuye mu mashengero bavuye mu mashengero bari mu bakaza kaminuza n'abantu nk'abo yego nibiki byari bigize ayo masezerano y'ubumwe bw'abarundi nk'abo batabizi amasezerano y'ubumwe bw'abarundi batangwa herekana yuko kuva na kera abarundi bamye babana kwibutsa kahise ku Burundi yuko imbere yuko abazungu baza ataniyane zigeze zihaba hagati y'aho turi abatutsi n'abatwa bose barabana bagamburukira umwami umwe hanyuma rero bakibutsa ibyabaye abazungu bamaze kuza ibyo bavyibutsa hanyuma rero haraba muri amasezerano bakavuga bati ingendo abarundi bokurikiza kugira ngo aya macakubiri ntazosubire ni ibi byo gusomera akazina muntu kubahana gutunga neza ibintu vya leta kuringaniza neza ubutegetsi ibintu nkabe n'ibyo byararoshe kugera ku masezerano y'ubumwe ahurijwe ko n'abantu bose na bose intambamyezo bazarizi oya byari byoroshe kuko urumva mu gihe cy'umugambo umwe uteguye programme urabona hari amakomite yo mu province byaca amakomite y'umugambwe komite muri province komite muri commune komite ku misozi bagasigura kuva hasi hanyuma abantu bakavyumva kandi noneho ivyo bavuga ntibyari ibintu biteye ubwoba bavuze bati mwubahane mukundane musoneranire mwirinde ubwicanyi mwirinde ubusuma ibintu abantu bumva kandi babona ko ari byiza igihe hatorwa ayo masezerano y'ubumwe bw'abarundi hariho umugwideja wari umaze kuja mu ntambara umugurwana umugwi wa parpehutu reka woba waratumiwe mu migwi mu gutora ayo masezerano y'ubumwe bw'abarundi canke ntiyo oya mbo abari mu mihari maze kuja mu ishamba abo nibaza ko bataje kuko urumva uri maze kuja mu ishamba ariko iriga hari abantu bari mu gihugu hagati bari muri iyo migwi baraje amasezerano y'ubumwe bw'abarundi amaze gusinywa hari icizere ko umwe wese azoshira mu ngiro ico yiyemeje cari kihari ibyo icizere no guhakarura nk'ibi by'amadini murabona amadini yaraje ngaho hari abakatolika hari abaporoti hari abamizurima baguma bigisha ijambo ry'Imana muravyumva bavuga bati mukundane mugire gute ndimwibe ndimugire gute hari abikurikiza hariho n'abatabikurikiza urumva
iyo tugiye mu misa nko kwa Mungu patiri agasigura canke pastori hariho abikurikiza n'abandi ava hano mu isengero ivyo bavuze akabisiga hano ivyo rero hari abantu babikurikije nandi iyo bose batebikurikiza ibara riba ryaraguye. Yego. Kweri izo ntambara nyene mwariko muravuga zagiye ziraba muri iyo myaka yari yaheze igihe ayo masezerano yaba yatorwa hariho impunzi zari zitari ngaha mu gihugu c'u Burundi. Beka hoba hariho icizere canke hoba hariho umugambi wo gutahana impunzi z'abarundi ico gihe zitari mu gihugu c'amavukiro? Impunzi zaratahutse kuko nibuka nk'umugambwe Sahwanya Frodebu kuko baci muri 90 baci batangura ibintu by'imigambwe myinshi imbere yaho hari umugambwe gusa hanyuma rero niho imigambwe yatanguye umugambwe Sahwanya Frodebu bandade barataha abandi bantunganya baraza benshi bari impunzi benshi baratashe abari impunzi ico gihe baratahe muri ico gihe turiko turagerageza kuraba uri kuragira ivyiko uko uraraba ingene vyagiye biragenda hari abantu benshi bavuga yuko ico gihe yari ngo gusiga inkore amaso ngo by'abanyepolitiki kubera yuko bavuga yuko hatari bwagere kubwiwanyu nk'umuntu yari mu ntwaro kijya gihe hari mubona ayo masezerano hari bwagere kwajaho canke hari inkomezi yari afise mu gihe hari hakiri ibibazo bitandukanye bitari bwatore umugambi wose iyo leta itanguye umugambi ntiba wiyumvamwo bose hama hariho abantu batavyumva canke batabishaka muri politike niko bimeze hariho n'umuntu yanka ikintu kuko ari naka gitanguye. Bo novuga yuko abarundi benshi barumva ayo masezerano bimwe bw'abarundi ariko hari n'abandi bavuga bati twebwe ibintu bidahindutse tubona ko ubutegetsi ari ubutegetsi bw'abatutsi gusa ibyo hariho abantu bavuga bati nubwo mungize ivyo ntibikwiye turifuza ko bibanda ko bitera imbere. Okay. Nk'abana bariko bararuka muri kino gihe nta kintu kinini yabazi ku bintu vyerekeranye n'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Mubonaho ko kugira ngo babimenye niba vy'ukuri bikenewe yuko duguma twumenya ubwo bumwe bw'abarundi hoko gwike ndeka birakenewe ko bovyigisha mu mashuri mubona bavyigishije mu mashuri hari ico vyofasha. Jewe nibaza yuko ivyifuzo byari mu masezerano y'ubumwe bw'abarundi vyinshi usanga vyaragiye mu bwizwa shingiro ry'u Burundi. Nicyo gituma bikwiye yuko abana bakiri bato mu mashuri babigisha bwizwa shingiro ry'u Burundi kuko usomye muri bwizwa shingiro ry'u Burundi ivyo si vyari mu bumwe bw'abarundi birimwo nicyo gituma rero nibaza yuko hariho kuru ya dedication civique bigisha mu mashuri nibaza ko ivyo babyigisha. Mwebwe mwaragiriwe ubuntu bwo kuba mukiri bazima mu gihe ejo hahise hahimbajwe imyaka 34 habayeho ayo masezerano y'ubumwe bw'abarundi kubw'iwanyu n'igiki mwishimira kuba hari ayo amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yarabayeho n'ikihe kintu mwonegura mubona yuko cari gikwiye guhinduka muri kino gihe iki kintu kijanye n'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi muriko muraraba muri imyaka tugezemo? Bo nibaza ko igihe bagira ubumwe bw'abarundi cari cifuzo cyo no gwitwa mu gifaransa ideale ni societe ibintu bigenda neza abantu bubahana abantu basoneranira atabwicanyi sinovuga yuko byakunze neza kuko amasezerano twayagize muri 1991 ariko muri 1993 urabona barishe president Ndadaye hacaza intambara iyo ntambara yamaze hafi yashikanye muri 2004 mugabe imbere yaho hari amasezerano ya Arusha abarundi baragenda kugira amasezerano ya Arusha amasezerano yamaze hafi imyaka 2 hanyuma naho turashika kuyandi masezerano ya Arusha. Aya masezerano ya Arusha hari ivyumviro byinshi byari mu masezerano y'ubumwe bw'abarundi bashyizemwo hanyuma ivya Arusha rero bo biraza byo byatumye haba leta ya mbere amatora yabaye muri 2005 hari abantu uze leta nshasha ikintu mbona nuko abarundi turakunda kwibagira amasezerano mugabo kenshi tukayibagira
hari ibintu byinshi byari mu masezerano y'ubwo Barundi ubona kumenga ubu dusa nuko twavyibagiye nk'ibi nivyerekeye nk'ingene ubutegetsi buringanizwa kuko mu mategeko ya Arusha baravuga bati intambara y'u Burundi intambara ya politiki none rero ni hame haba dialogue politique no kuvuga yuko abanyepolitiki bagume baganira ibintu byose bigoranye babiganira babyumvikanemo ndabona yuko icyo kintu kigihaze usanga bamwe nk'abari twakora muri opposition batavugana n'abategetsi icyo kiganiro hagati y'abategetsi n'abatari ku butegetsi kitabayeho bica bigenda nabi nje gituma bavuga ntabarundi turakunda kwibagira iyo twavuye mu ndakifuza yuko ya masezerano y'ubumwe bw'abarundi ya masezerano twagiriye Arusha icyo kintu tuza turagisoma twakiraba ntituvyibagira ivyo bintu kuko naho n'ibyatugora dusura mu biganiro. Okay. Mbabarire ndababaze kino kibazo igihe President Buyoya yarabafunze mu myaka y'igihumbi 1992 n'igihumbi 1993 abagirize ko mwashatse guhirika ubutegetsi bwiwe coba byari byavuye kuki hanyuma ikindi kibazo kigira ni igiki coba camuteye ayo makenga yo kuvuga reka ndakwishira icyo kibazo urumva muri politike burya hama hariho ibintu by'amashari iyo uri muri politike nibaza ko umunsi wose urenga ugira abansi cyane cyane uvuze ikibanza babona ko ari ikibanza gitornye yuko wamubonana n'umukuru w'igihugu burya rero uragira abansi ba politike abantu bifuza yuko boja harya uri kenshi iyo ntuze haraho bagiriza nk'iyo uri umuminisitiri ukora mu by'amafaranga barakwagiriza yuko wibye amafaranga nawe bitaba ari ibyo bakabikwagiriza rero nta mafaranga nakoramwo narinjeje imigendere y'Uburundi n'ibindi bihugu hanyuma rero baca biyumvira abangwanya baca bibaza bati reka turabe ikintu tumuteranya na perezida harigeze kuba abasuda bagumutse bo muri kambi yo kumuzinda abakaporo baragumuka hanyuma rero bacavuga ngo nimbonimba ngo yabagumuye ngo agira afata ubutegetsi ukibaza ingene umuminisitiri wa affaires étrangères yamari mu ndege ari hanze ahantu yahuriye na kaporale sindi umusirikare nta n'umufisiye bavuga bati mbonimba bariko barakorana umugambi ingene iyo musivile wotegura kudeta atamufisiye n'umwe bakwagiriza yuko waciyeko ingene wa musivile woja mu makambi kuvuga na kaporale ngabo vyarafashe Buyoya bamuha raporo hanyuma rero baravyemera baramfunga ndafungwa hafi imyaka 2 mwafungiwe nganye ni mu Burundi mu Mpimba hanyuma rero amaze gufungurwa Buyoya gihagarutse mu butegetsi muri 1996 yarabatoye ngo mugaruke mu kurane nawe oya yabanje kuntumako hanyuma rero turabonana bwa mbere tubonana kuva mvuye mu nyororo hanyuma rero Buyoya no kuri Imana imufashe arambwira ati Monsieur Mbonimpa nagenda kubwire ko vyambabaje kugira ngo ndangurusha ko bagufunga ati nararonse raporo bambwira ibintu nca ndavyemera akoresha ijambo aravuga ati jere ya Gibraltarema nca ndagufungisha ati none no kurungirira ikigongwe ibyo bintu nasanze bitari byo acana nansaba ati ubu rero ko ngarutse ku butegetsi ntuzokwama bibaza ko jewe nzokwama ndaguhama no kuri ndagusavye ivyo bintu ubone ko byarashyitse none ngo tubigereze ngaho ubuzima bwacu ndibuzokwame ari ubuzima bw'abantu bangana hanyuma ndamubwiranya ko president jewe no kuri nakubiri ikigongwe mugabo natwe tabari babarekuye babejeje canke yego no mwaraburanye barabeza canke cabaye oya naragenda burana nta dossier banyagiriza mugabo abanyinkuru y'umwana sura inyuma
ntuze Ndadaye niwe yamfunguye niwe yadufunguriye Perezida Ndadaye ariko aritoza muri 93 yavuze ati dosiye ya Mbonimpa nta kintu na kimwe kirimwo hanyuma rero Ndadaye amaze kuba perezida niwe yavuze ati abantu barekure niba nta dosiye yariho mu butungane niho rero nagumye hanze hanyuma muri 96 rero turabonana acarambwira ati nukuri ndagusavye ibyo bintu byarabaye ivyo ntibizosubire ikiri gusa namubwiye ko president nukuri jewe nta shavu ndagufitiye byarabaye kandi sinzo gusubiza mu nyoro naho usira mu nyororo ndaca byo mfasha iki namubwiye ko president mugabo nubwo agarutse ku butegetsi uzokamenye yuko abantu bakwegereye abantu bashaka kweshyira ibintu byinshi ubanza utohoze neza imbere yo kubyemeza hama rero acara namubwira ati niba wabona hari ikintu no gufasha uzombwira hanyuma rero ndagenda ndaguma ngaho ubushomeri hajya buragoye niho rero ntuzi igihe kimwe nagenda nkamutumako uramusaba umubonano ndamusaba umubonano ndamubwira ndagusabye indondera akazi kuko ngira ngo mu bana singira icyo ndya hanyuma acambwira ati nukuri ati rindira nzokurondera ikintu nzokubwira yego baca rero bagira ministere ya processus dope yatugura ibiganiro byo kujya Arusha aca anshyira muri equipe itegura ibyo biganiro hamwe na Domitien Ndayizeye yatunamye muri decret imwe tugera muri iyo ministere ya processus dope yatwagwa na Niyonsaba Ambroise yego hanyuma rero ndagenda muri equipe negosiya umva buya twamaze kumvikana ibyo kumfunga byari c'était de l'histoire twavuye ari de l'histoire ancienne mwe mwambwiye yuko musanze mutanga ivyigwa mu ma université nibaza ko mutanga ivyigwa vya politique muri ko muraraba aho tugeze muri no myaka biroroshe gukora nka wewe wayibayemo wo bihanura kuja mu mwana wawe politique iraryo jewe ndigisha no muri université n'ahandi ndigisha muri département de sciences politiques na relations internationales erega ugutwara c'est pas seulement gutwara igihugu no gutwara ibintu abo twigisha muri sciences politiques na relations internationales suvuga ngo nabantu bazoza gutwara gusa umuntu akora muri entreprise tuvuge nk'umukozi wa Brarudi aragira relations internationales ngurira abingene Brarudi yoshora ibintu byayo hanze ingene entreprise yotwarwa donc hariho amateknike amaprincipe akurikizwa mu bintu by'intwaro yaba intwaro y'igihugu canke intwaro yishyira hamwe canke ibindi nicyo gituma rero so gufata politique ngo ni ibintu byo kubesha ngo nakarimi gusa politique ni kuva na kera hose kuva gihe cy'abagiriki n'abaromani gutwara n'umwuga birigwa hariho ingendo hari amategeko kugira ngo twara abantu bakumvire singuvu n'ubuhinga yego nibaza ko kibazo cyanyuma ngira ndababaze biroroshe none biraborohera nk'ubu ku myaka mugeze ko kubona yuko mwigeze kuba muri abantu bakomeye mu gihugu hanyuma kwiyentegra ugasubira kuba umusivile biroroshe benda kubwire jewe mbere ngira ngo ni ikintu cyiza cyane kuko nk'abanyeshuri nigisha kenshi bamagomba ko ndabatera inkuru nanje nkavuga nk'abambise na program neza kurikiza mu kwigisha kuko yuje kwigisha urafise kuru wateguye mugabo hagaze gutanga nk'uburorero ndababwira ndi iki niki mwabana naho ndababwira ukubumva ndabibabwira siko bigenda mu buzima ukababwira uti ibintu byateza ugenda uko mugabo umenye ko mu buzima ibintu bitamere ku murongo ugororotse ashaka kuba intambamyi n'ibindi ukamenya ingene ubyifatamo politike na namwe yoroshe mu bihugu byose yamigoranye mugabo abantu baramenya ingene babyifatamo ndabashimire cyane ku mwanya muduhaye sinzi ko hari ico noba nibagiye kuba baza mushobora gushikiriza ariko baratwumviriza nk'akajambo kanyuma mwobabwira kuri ibi twariko turaganira canke ikindi cose tujanye n'imyaka tugezemwo n'ibihe tugiye kujamo vy'amatora n'iki oya jewe ico no kwifuza nuko mu myaka ndimwo
je ndifuza ko amasezerano abarundi bagiriranye ya masezerano mu bw'abarundi ya masezerano yarusha yuko ivyo bintu tutovyibagira tumenye ko abarundi bagize amasezerano y'ubumwe bw'abarundi bari abantu bakunda Burundi bifuza ku Burundi bwo igihugu c'amahoro abagiye kugira ibiganiro vya Arusha barifuza ku Burundi bwo igihugu c'amahoro kifuza rero ko aya masezerano tutoyagira ikintu twataye hariya kuko bigoranye uzosura muri aya masezerano mu biganiro nivyo rero nifuza ko tutovyibagira tukamutujuka kugira ngo bidufashe murakoze ndabashimira ambasaderi Cyprien Mbonimana bariko baratwumviriza nibaza yuko no bashimira gose nizera neza yuko kino kiganiro tugiranye kitazobura ico kigufasha hariho vyinshi wamenye kandi bishobora kugufasha no muri ivyo ariko aradusaba mutama ambasaderi ego ndabashimiye rero umugoroba mwiza mwakoze kuduha umwanya wanyu murakoze cyane namwe ego Mukamimana bane namwe abe mu vyanyu no mu banyu